munsi turi vendredi le 3 décembre 2021 nabangiye mu gikorwa cyo gushingira itomate ngaha mu Kabezi kuri 17e kilometre murakoze. Ubu rero ndashitse hamwe mu Kabezi aho sanzwe nkorera ibikorwa by'uburimyi no kwita ubushakashatsi manza gupima igiterwa cyari cyo cyose imbere yuko ndakijana ahandi, aho nasizeho n'ibitungwa by'ingurube kugira ngo aho nahora nkoresha amafertiliza mwarabonye ahantu hatandukanye nkoresha amafertiliza, ubu ndiko ndapima igiterwa cy'urutomate kandi ndabona yuko bigeze biri ku rugezo rushimishije, muraza kuvyibonera namwe. Eso warori bazanye mu migozi yo gushingira rero kubahatse n'utomate ibitungwa ndabikurikirana neza nkabigaburira no kuzahirira ibyatsi byose kugira zize zirafungura, urumva ukazifata mu gatondo ukaziha ibyatsi, saa sita hanyuma ukaziha n'amazi menshi, ukaziha n'udufungurwa dukeya. Nariyumviriye nk'umunyagisagara ukuntu usanga twese turiko turafungura zirya ndya zisigara ku meza ugaca usanga turazitaye bajya basanzwe begeranya imicafu mu gisagara bagaca bagenda kubita, niko guca ntanguza ibi bintu byo kuza ndasororera urabona ukwita abakozi bo mu nzu baca babinyegeraniriza nkabaha ubudobo, hama ubwo budobo bw'izo ndya ca ndazizanira bino bitungwa by'ingurube kuko bituma zimera neza zikagira igihagararo ciza zikagira croissance nziza, hama mugabo hariho mu veterinere aca zikurikirana, hari imiti azivura kira mu mezi 3, hari inshinge azitera. Kariya karagwaye mu muganga doze tukavura. Wecu ugira igishoboka cyose ku buryo urara uyivuye iyi mbonye igwaye. Imiti ucuza uyizanye byose. Ciye nterefona umuveterineri asanzwe azivura kugira ngo aze agire intervention yihuta ashobore kuyivura kugira ngo zibandanye zimeze neza. Ariyo je mpaye ndiko ndafuka izuba ingurube kugira ntizizira kuzwa n'izuba cyane gose. Ndahamaze umwaka hafi n'amezi 6, ibikorwa ndamufasha ni ibikorwa byo mu ndimo hamwe no kumurabira ibitungwa. Aha ndiko ndazishingira itomate nongera ndaziboha kugira ngo ndazikingire bijya vyuko usanga zaguye hasi umuyaga iki, kuko naho mubona yuko umwimbu uri kuraja ko za tomate mu gihe ntazishingiye bino biti ngo nongere ndazibohe nkuko muriko murabibona byose byoca biryama hasi. Biryamye hasi rero kubera mu gihe c'imvura zica zibora, kuvuga umwimbu woba upfuye ubusa.
ngo biragira ntibirarusha nivyo mu kirundi bavuga ngo nta urya katamugoye ushaka umubira abira icuye rero nivyo zikoresha zisaba uburyo bwinshi cyane kandi zisaba no kuguma zikurikirana ku munsi nk'uko mubibona ariko nazo ni ukuri uburyo uba warakoresheje uraburonka kandi mu gihe gito novuga je mu gihe maze ndimi tomate nta ruhombo ndigira ngira ahubwo n'iterambere ndiko ndashika ko ku murindi wihuse ndabikura ndabikesha itomate naho ndiko ndagerageza n'ibindi biterwa bitandukanye. Bisanzwe sinkorera ngaha honyene kuko aha ani base yo kuraba kwanza ivyo biterwa mba ngiye kurima nkuko mubibona aha ni muri Kabezi natangwe n'ibitomate mugurabona yuko ubu ndiko ndaraba yuko igiterwa c'igitoki kandi urabona yuko ari sawa nabikuye muri iza Gitega urabona yuko bimeremeta bimeze neza iki ni cambere camyeko inyuma hariko ibindi vyinshi nzoca nimura ahandi hantu nyene mfise ngaha muri commune Kabezi kubera yuko nabonye yuko bimeze neza. Akarere kose bisanzwe ndimiramo mba naragateguriye bije yako amahera kazontwara mu bisanzwe ni henshi nsanzwe ndimira ariko aho twashoboye gushika ni ngaha mubona izo za Cibitoki za Bubanza za Maramvya za Kabezi n'ibindi bikorwa vy'ama conference ngendamwe bijanye n'ivy'uburimyi nk'aya ma ONG internationale amwamwe aho n'ahandi mu Kabezi nyene ruguru mu misozi tudashoboye gushika muri ino somene twako kumwe na Agro TV ariko aho hose mba nateguye mu Rumonge naho nyene mba nateguye ati hazontwara uburyo bunobu ku buryo usanga ahantu hose ndahasibra kuva lendi gushika samedi usanga ntashobora kugenda hose ngo ndahamare ariko mba mfise calendrier y'ukuntu ahantu hose nzogenda ndahagirira suivi abakozi